mushyire mu Imana. Bibiliya yambariye ngo uri mu bwigobeko bw'isumba byose azohora ari mu gitutu cy'isumba byose. Bisigura ngo Imana izozimufundike, izozimunyegeze. Haleluya. Si wowe uzosubira kuboneka. Pawulo yarabivuze ngo haleluya, avuga amajambo meza ngo si jewe ndiho ariko ni Kristo Yesu ari muri jewe. Nagomba haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Turabaye kaze rero mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero ko dusuye kuronka ingene dusura kusangira ijambo ry'Imana. Nshuti bakundwa muri ko muradukurikirana, twagomba tubasabe mugire sabone kuri YouTube, mushobore kwandika Pastor Nduwimana Joseph, muce mugira sabone, murashobora kubona ubutumwa bwagutse bw'igihe kirekire n'umwanya munini cyane. Tumaze iminsi turiko turavugana ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ingene umuntu yova mu mabohero yasizwemwo n'abadayimoni. Uyu mwanya twagomba dusangira ijambo ry'Imana, dusoma hariya muri Zaburi igice cyaho cya 91. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, aho dusoma ijambo rivuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azohora ari mu gitutu cy'isumba byose. Usomye ku murongo wa gatatu avuga ngo kuko ariyo izokiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Imana nishimwe cyane. Ndagomba kugukangurira no kugushigikira kugira ngo ushobore kuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Imana yo mu ijuru uyigire nk'umutabazi mu rwego rukomeye cyane. Intambara zose ushobora gucamwo, amageragezwa yose uri kuracamwo, inzira zose ubona umenga zirabura, rimwe na rimwe ukagerageza kwinanata kugira ngo ushike ku ntumbero bikanka. Mwene data, urakeneye kuba mu bwigobeko bw'isumba byose, urakeneye kwinyegeza mu bwigobeko bw'isumba byose, urakeneye ko ufata ubuzima bwawe bwose ukabushyira mu bwigobeko bw'isumba byose. Imana ikakugobeka, Imana ikakuzigama, Imana ikakunyegeza. Iriya haleluya, Imana ukayiha ubuzima bwawe bwose, akaba ari ikontorora ubuzima bwawe, akaba ari ihindura amateka y'ubuzima bwawe, akaba ari gucira inzira aho wagerageje guca inzira bikanka, Imana ikaza guca inzira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumvira ijambo, ari ijambo rinezeza umutima wanje. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, uhoraho mbazohora ari igitutu cy'isumba byose. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, uba ahantu yinyegeje mu Mana. Ndabizi neza Bibiliya yambaye ngo Satani agenda nk'intambwe arondera abarotsa, kandi imigambi ya Satani ni ukwica no gutikiza no guhonya. Bamwe yica imitima yabo, bamwe yica imigambi yabo, bamwe yica ibyiyumviro byabo, akica ingeso zabo, akazonona, akaziharibika. Aho usanga abantu bishwe n'ubusambanyi bukomeye, aho usanga abantu bishwe n'ubwicanyi, aho usanga abantu ari abarozi, aho usanga abantu bari mu byiyumviro bibi, aho usanga abantu by'ukuri imitima yaravuye mu kibanza, bageze ku rugero usanga barihebye, bariheruye, batabona kazoza. Mwene data, Imana yagusizeho ifise umugambi. Nabwo Imana yatiye kukurema gusa atamugambi, ariko nawe birasaba ko ukoresha inkomezi kugira ngo umugambi w'Imana ushike ku buzima bwawe. Birashaka kandi nawe ko umenya neza ko utasizweho na Shetani, kandi utashizweho n'amafaranga, kandi utashizweho n'ubwenge wize. Oya, ni Imana yagusizeho, kandi yagusizeho igufise ko umugambi ukomeye. Ubaha iyo Mana, rondera iyo Mana, senga iyo Mana, gendana nayo, yihamagare mu byo udashoboye, ije imbere yawe, igushira mu bwigobeko, ikunyegeze. Haleluya, haleluya, kugira ngo ihaguruke igwana n'ibikugwanya, kugira ngo ice inzira y'ibyakunaniye. Ndabizi umuntu aragerageza rimwe na rimwe kwigwanira, kandi nibyo ni byiza cyane gukoresha amaboko yawe, gukoresha ubwenge bwawe, gukoresha ibyiyumviro byawe kugira ngo ushike ku ntumbero. Ariko ubimenye neza udakekeranya, Imana itarimo nta kintu wokora, Imana itarimo nta hantu woshika, Imana itahagurutse nta hantu na hamwe. Umenye ngo nta ntambwe wotera ukuboko kw'Imana kutari mu ruhande rwawe, imbabazi z'Imana zitari mu ruhande rwawe. Ushobora kubaho umenga urakwije byangombwa bitewe n'uko kumbure ufise amagara, ufise udufaranga, ariko nagomba nakubwira hariho ubundi buzima, hari ikindi kiraro udashobora kwijabutsa, hariho kazoza imbere yawe n'imbere yanje, hariho urundi rubanza. Imana idufashe, ntabwo bizohera hamwe ne data. Oya, 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 imbere hariho ahantu utazopfa kujabuka. Imana yo
biroroshe ariko hari igihe uzosanga ibarabara ryaheze. Bisigura iki? urugendo rwawe urutanguye uriko uragenda ukabura aho uca ugasanga urugendo rwahagaze bitewe nuko utasize Imana imbere yawe. Imana ishimwe. Bitewe nuko utasize Imana muri byose ngo uyishire imbere yawe, ndagutabaza ndakwinginga wa mupapa wa mumama mushikanje mwene data wowe ugomba kuroranirwa, wowe ugomba gutera imbere, wowe ugomba kugirwa neza n'Imana, wowe ugomba kuzobaho amahoro hano mu isi no mu ijuru. Oh haleluya! Gerageza gushira Imana imbere, gerageza kwitwararika ubuzima bwawe bwose ubushire mu Imana. Bibiliya yambariye ngo uri mu bwigobeko bw'isumba byose azohora ari mu gitutu c'isumba byose. Bisigura ngo Imana izozimufunyike, izozimunyegeze. Haleluya! Si wowe uzosubira kuboneka. Pawulo yarabivuze ngo haleluya, avuga amajambo meza ngo si jewe ndiho ariko ni Kristo Yesu ari muri jewe. Nagomba sengane nawe. Mana ndasengera uyu muntu yasize Imana imbere, cyangwa yoba agerageza gushira imbere Imana bikamugora, ariko biritubye ngo uri mu bwigobeko bw'isumba byose. Ngo haleluya, ngo azohora igitutu ciwe, azohora mu bwihisho bw'isumba byose. Mana agira neza uyu muntu. Birashoboka ko yananiwe, birashoboka ko yagerageje intambara zose bikanga, ariko ndamusengere garagara muri we, yerekane muri we inzira aho zitari. Gira icyo ukora, gira icyo urema kuri we, muhindura ibihe n'amazina, muhindura amateka. Yesu mugire neza. Bana nawe ukuboko kwawe kumukoreko mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.